umukuru w'igihugu mumaze iminsi muvuga ko igihugu cy'u Rwanda gishaka gutera Burundi, ariko abarundi barayamaze bati inama isumba ingimba. Mbega izindi nzira zose zaranse kugira iyo ntambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntibe? Twebwe turabaterwa ntiturabatera. Ubuterwa ntumubwira ngo mbega ngo warabuze inzira y'ibiganiro, yaba ari twe twatera twosavye u Rwanda tuti nyabuna utatugiriye iki turagutera. Twebwe nta mugambi dufise gutera u Rwanda, mugabo turabona ko u Rwanda rufise umugambi mubi ku Burundi. Nikimenya amenya nuko abagizi ba nabi baza kwica bene igihugu mu Burundi bigishijwe igisoda n'u Rwanda, bahagurirwanisha n'u Rwanda, nigwe batunze nigwe rubagaburira. Twaragize ibiganiro dusaba tuti basaba abantu baduhe baze ngabaje imbere butungane. Ushika ubu barataye agati ko atabazoduha. Ico rero nico cerekana ko bafise umutima mubi ku Burundi. Iyo bari bafise umutima mwiza bavuze bati abagizi ba nabi ni mubakire hanyuma mwebwe mubashira imbere y'ubutungane. Rero ku bwacu ntako tutagize ngo tugire ibiganiro, n'ubu mbere n'ubu tuguma dusaba, twe ntiduhagarika tuvuga tuti nta kamaro ko kugwana. Twe turabwira tuti twebwe ico tubonera ko mufise umutima mubi ku Burundi niki, tubwire basi natwe mu Burundi ko muri ko mutegura bibi ku Burundi, tubwire ico muduhora. Gushika ubu ntacyo baratubwira. Umunsi rero uwo bashaka kongorera bakavuga bati Burundi butagize ikintu tuzorekura, tuzoheza tukiganire ko mugaje gushika ubu ntacyo barambarira. Muga twebwe tuguma n'ubundi dusomborotsa ibiganiro, tukavuga tuti intwazangabo zacu zikavugana, telefone wa mugenzi wawe wumve ko ataco kubwira. Ugasanga rero n'umukuru w'igihugu twarihuriye je amaso mu yandi, mugabo icambwira ngo tuzobabaha turacarindiriye turabica bagumirije. Rero nuko amatugavye uko ntituzi ico bagumirije abagizi ba nabi bica abarundi. Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu ati nibatampa abo bashatse gutembagaza ubutegetsi ntago rizarema, sinzovyemera na gatoyi. Biraboneka ko ubwoba ni bwose. Ategereje ko Godefroid Niyombare ngazova mu Rwanda gatangwa, impunzi zahungiye mu Rwanda zikarungikwa n'u Rwanda ngaha mu Burundi zikaza kwicwa, izindi zigapfungwa zikabohwa nkuko ari karabigerageza muri Tanzania. Igihugu ca Tanzania cashatse gifatanije n'igihugu c'u Burundi bariko barakora umugambi wo kwirukana impunzi, kandi mu mategeko ya HCR ishirahamwe ryawo nirijejwe impunzi, ishami canke igisata kijejwe impunzi caravya mu mategeko yavyo nyine ntago bavyemera ko impunzi zirukanwa ubutaka bw'igihugu zahungiyeko. Nanone nivyo bashaka ku Rwanda rukora, ariko u Rwanda rwanse kwirukana impunzi z'abarundi ziri imahama, ahubwo Evaristo Ndayishimiye n'akagwi ke bafatanije gutwara igihugu barabandanya gusemerera bavuga ko izo mpunzi ziriko zirigishwa igisoda, ko mu kambi y'imahama atari inkambi y'impunzi ahubwo ari ikambi bagiye gutorezwamwo igisoda. Aravuga ko abahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ari abatorejwe mu Rwanda. Avuga ko Red Tabara ari abagwanyi b'abarundi batorejwe n'igisoda c'u Rwanda hama bakaza guhungabanya umutekano. None FNL Nzabampema nayo yatojwe n'u Rwanda. Abasoda bafashe ibigwanisho bakomoka bagata bagahunga bayorongowe na General Aloys Nzabampema bakava hano mu Burundi bagatwara ibigwanisho vy'igihugu, navyo vyabikozwe n'u Rwanda rwabatoje. Nibarabe mu butegetsi bwabo ikirimwo bitera ko batumvikana, igitera ko bamwe bifata bakaja gutembagaza ubutegetsi.
Ivyo vyose rero Varisito Ndayishimiye biraboneka ko harimwo ibinyoma vyinshi, nkaho atavuze ukungene Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko yayihamagariye Varisito Ndayishimiye amubwira ku vy'ingwano zo muri Kongo. Varisito Ndayishimiye yagihunze, yanka kukivugako, aravuga ko ngo we yahuye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akamubaza ivyabo bahungiye mu Rwanda. Nyamara yahunze ibijanye n'ingwano yarungitsemwo abasoda b'u Burundi, kuko yarazi ko abanyagihugu bashobora kumubaza ibijanye n'ivyo ngwano n'ukungene abasoda b'u Burundi vyabonetse ko batsinzwe bikomeye cane muri iyo ntambara yo muri Kongo. Varisito Ndayishimiye rero mu kubihunga yavuze ivyo batembagaje ubutegetsi 2015 ariko bigashika babogojwe nk'uko vyaciye bigenda bagata bakomoka bagahunga bivanye na bamwe mu bagambanye mu gisoda c'u Burundi bari bateguye uwo mugambi wo gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza. Umugambanyi wa mbere ni General Prime Niyongabo, niwe yagambanye agambanira bagenzi biwe bari bateguranye gutembagaza ubutegetsi. General Prime Niyongabo yashatse ko ari we aba perezida muri ico gihe, ariko abo bari bateguranye uwo mugambi baramwangira, bamwereka ko uwagomba kuba perezida yari General Majoro Godefroid Niyombare, kari we yagomba kuja muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Prime Niyongabo abonye ko abasoda bagenzi biwe bamwankiye, yaraciye abavamwo abishikiriza ba Bunyoni na Bandakugarika, baca bagwana bivuye inyuma kugira ngo barengere ubwo butegetsi. Baca kandi banyura ku wagomba gutanga ibigwanisho vyagomba gufata ubutegetsi, nawe acaranana ntiyaba agitanze ibigwanisho vyagomba kubafasha kwigarurira ubutegetsi bwa Nkurunziza. Nkurunziza ico gihe yari yagiye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu vyo muri EAC, Afrique de l'Est nyine nk'uko babivuga. Yaciye rero afashwa n'abagwanyi ba FDLR basanzwe babarizwa ngaha mu Burundi, bamwe kandi banafise ikicaro ngaho mu Carama, ni mu gisagara ca Bujumbura. Iyo FDLR niho ifise ibiro vyabo bakoreramwo. Ibintu birabandanya gukomera cane kuri Varisito Ndayishimiye bivanye n'ubwoba afise. Ibihangange hafi ya vyose biraboneka ko biriko biramuvako. Reveriyano Ndikuriyo yahejeje kumuvako, aragenda ariyonkora ava muri mu nama nkenguzamateka nk'uko bishikirizwa. General Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika wahoze ari umushikiranganji wa mbere, nawe muri kino gihe akaba ari watwaye inama nkenguzamateka, nawe biraboneka ko atavuga rumwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yagiriza Ndakugarika ko ari we yabujije ibitoro kuza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko Ndakugarika yoba yarakoranye n'abakoroni mu kugira ngo ibitoro bibe vyarabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Generali Prime Niyongabo atwaye igisirikari muri kino gihe, nawe biraboneka ko batariko baravuga kumwe neza, na cane cane ko Prime Niyongabo yahejeje gutahura ko General Majoro Varisito Ndayishimiye yari yasinye idekere yo kumukura, canke yarafise umugambi wo kumuvana muri ico kibanza arimwo co gutwara ibiro vy'intwaramiheto ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero bikaboneka ko batariko barumvikana. Uyundi akomeye ni Generale Alengiyombe Bunyoni, we yamutaye mw'ibohero kuri kino gihe, aramuboshe aramupfunze, amagara nawe aramukitse ahagwariye mu bitaro bikuru vya Gitega. Ivyo vyose vyakwegeye General Majoro Varisito Ndayishimiye abansi benshi, abansi bakomakomeye. Ni mu gihe kandi Varisito Ndayishimiye yari yikuyeho General Gabriel Nizigama batazira Tibia, ndetse na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve.
abo yari yabikuye ko mu nyuma aza kubona ko ariko arita mu yabira, yaciye atangura kugarukana Generale Gabriel Nizigama batazira Tibia, amugarura mu mabanga, amuha ikindi kibanza. Ariko ngo kumugarura ngo nuko vyaboneka ko ava hamwe n'umutambukanye wiwe Angelina Ndayishimiye, niwe yamuvuganiye bihera agaruwe mu kibanza. Ni mu gihe Generale Etienne Ntakarutimana batazira Steve we atari yaronka ikibanza na kimwe muri kino gihe. Abagenerali rero bikaba vyaraboneka ko Ndayishimiye abari bamuri inyuma bari bariko baramushirako, kandi naho Gabriel ngo yari inyuma ya Bunyoni kumwe na Etienne Ntakarutimana, nibyo byanatumye hanini babakura kubera ko bari bashigikiye Generale Alengiyome Bunyoni. Ivyo vyarateye Ndayishimiye kugira ikikango, kugira icoba kugira ngo agarure abo basoda, kuko yabona ko n'abandi bazoca bagumuka. Ibintu nakamaramaza biriko birabera muri buno butegetsi. Umuntu umwe biboneka ko mu bagenerali asigaye ni Generale Ntigurirwa Sirasi. Uyu kandi nawe avugwa mu bantu b'incabwenge mu gisirikare c'u Burundi ko nawe ashobora kuba yohatanira ikibanza c'umukuru w'igihugu, na cane cane ko bari mu ishamba bakiri mu kibira. Nawe yari umwe mu bari bashizwe ku rutonde canke kw'iliste y'abagomba kuzohatana canke kuzoja muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Uwagomba kukibanzamo yari umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yagomba kuzosubirirwa na Rajabu Hussein. Rajabu Hussein agasubirirwa na Generale Alengiyome Bunyoni. Bunyoni yagomba kuzosubirirwa na Generale Adolphe Nshimirimana, nayo Nshimirimana yagomba kuzosubirirwa na General Major Varisito Ndayishimiye. Uyundi yagomba kuzoja muri icyo kibanza gasubirira Ndayishimiye ni Generali Ntigurirwa Sirasi, ariho muri kino gihe ari nawe asigaye muri abo bose, kuko biboneka ko abandi bagomba kuja muri ico kibanza politike bagiye bakora politike bigahera abategetsi babivuganye. Umuhisi Petero Nkurunziza yarivuganye Adolphe Nshimirimana, akandi undi yivuganye bivugwa ni Rajabu Hussein, nubwo bitemezwa neza kuko ata muntu n'umwe yigeze abona ikiziga ca Rajabu Hussein. Bamwe bati aranyegeye, abandi bati yarapfuye. Ivyo vyose bikaba biri mu rujijo mu rungabangabo, kuko atawuzi neza niba uyu Rajabu Hussein yoba yarashengeye iwakama nk'uko bamwe bagenda babishikiriza. Ivyo vyose rero uwusigaye batari bivuna ni Generale Alengiyome Bunyoni, ariko nawe muri kino gihe akaba ari mwibohero aboshwe. Uyu yaraboshwe abohwa na Varisito Ndayishimiye. Uyundi asigaye biboneka ko ari incabwenge ni Generale Ntigurirwa Sirasi, nawe akaba yohatanira ico kibanza mu bagenerali bakomeye. Naho muri kino gihe biboneka ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yipfuza cane ico kibanza, akaba kirondera bikomeye. Bamwe batese Reveriyano Ndikuriyo yoba agiye guhangana na Varisito Ndayishimiye mu mugambwe wa CNDD FDD, bakazokwemeza uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaba ari we ashigwa muri ico kibanza, akaja muri ayo mabanga yo kuba umukuru w'igihugu. Abo bagenerali se akagwi kabo kazovyemera mu gihe umugambwe wo woramuka uvuze ko Reveriyano Ndikuriyo ari we asubirira umukuru w'igihugu, na cane ko Varisito Ndayishimiye ibikorwa vyiwe abo bagenero n'abo bandi batavyemera.
ibibera muri buno butegetsi rero biraboneka ko ari akamaramaza gushikamangaya atawuzi uko bizoca bihera muri uko bizogendekera Ndayishimiye mu mwaka uza w'ibihumbi 2026 aho haramutse hategurwa nyine amatora azoba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Uyu mwaka wa 2026 ni umwaka ukomeye kuri politike y'igihugu c'u Burundi. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamuraca ujya ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwaje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye ndabakunda cane naho ubutaha.